inyuma y'umunsi umwe gusa ndabahaye amakuru ndababwira ko hariho umurundikazi bashatse kurisha uburozi muri Saudi Arabia. Hariho uwundi yanyandikiye ambwiye ngo wewe yaburiye yabuhonjeje. Nukuri ndumiwe. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndabaramukije cyane. Daniel muri amahoro. Je ndahonda amahoro ndashima. Hama jewe ndi umwe mu bari muri Saudiya. Ego ndamaze amezi 3 arenga ngaha muri Saudiya. Ariko ndagize ikibazo ahantu ndi. Ikibazo kidasanzwe. Je ikibazo ngize ni camabuja wanje na jewe. Jewe ngize imisi ndi gukora akazi. Ejo harabaye ejo mabuja ambwira ngo sinde kumukorera akazi neza. Ndamubwira ati jewe ndiko ndagakora neza. Basi habaye mu masaha tuja mu gikoni turarondera ifungurwa, turazirondera. Tumaze kurondera ifungurwa aca ambwira ati wewe ntufungura izi fungurwa, ufungura zirya zimaze 6 muri firigo. Ndamubwira ati izi ziza zaramaze kononekara. Arambwira toya. Ca ndihorera sinamwishuye. Haheze umunota ndabona araruye ibifungurwa kuri birya nyene twatetse arampaye, ariko aguma bihagaze iruhande. Agumya bihagaze iruhande nanje ca ngumaho ndavuga none ko yahora ahejeje guhisha indya yaca agenda, ubu bimeze gute? Basi ivyo bimaze kugenda uko ageze haragenda nca ndicara ndafungura. Maze gufungura yaciye azazanye ifungurwa mu gasahane. Haheze umwanya munini ngo kiri ndamubwira ati nahaze tibadena. Aca ambwira ngo la ngo kiri ngari hini kiri. Aca gumpamagara ikiye ngo ninjye. Ndabona ko kweri ndi muri sekirite. Ndatamira ko kabiri. Maze gutamira ko kabiri aca aragenda. Mu uwo mwanya nyene ca numva umuriro uratse. Ca ndafata zirya zisigaye ca ndazita. Umuriro umaze kwaka ca ntangura kuribwa umubiri wose umenga n'ibintu bimbaba. Ntangira kuribwa mu nda, numva amaraso arahagaze, ntangura gukorora. Ndavuga ati basi iyi ni sumu agomba kunyica. Ca ndagenda muri hamamu. Maze kuja muri hamamu ca ndasoba arya musoba ashushe ca ndayanywa, kuko bari bambwiye ati birafasha ku muntu babahaye isumu mu uwo mwanya. Ca ndayanywa. Maze kuyanywa haheze umwanya muto nca ndagira nti ca ntangura kuvomisa. Nkasimba gukora akazi. Burya nakoze akazi kose ejo mw'ijoro ndagaheza nja kuryama. Naraye ndiko ndavomisa. Aca aramvyura mu masaha 7 ngo nimvyuke ngo ngene ntore utuntu yanteguriye. Nsanga n'agacapati yazingiriyemwo ibintu vyirabura tsiritsiri. Ca ndagatora ndamubwira ati shukurani. Ca ndabitora ca ndabishira mu mashini igishusha indya. Ca ndigira kuryama. Burya naraye ndacibwa mw'ijoro ryose. Amazi aza yakamye mu mubiri ngomba gupfa meze nabi. Burya rero mvuze ati rero aha n'ugupfa nta kundi. None ko uno musi ampushije ejo azompusha, ejo ntazompusha. Burya rero ikintu cyaciye kihaba naciye ndabimenyesha muhira. Ndabimenyesheje muhira bambwira toyaye nguwo rero ko uno musi aguhushije ejo arashobora kukwica. Ca ndiyugarana. Ubu ndiyugaranye. Yaje kutaje gukora ndahurama ndamubwira ntarugurura ati nditabani anatabani. Aca ambwira ngo tari shuguri ndahora. Ubu rero sinzi byagiye gutegura, sinzi ariko arategura. Aca ambwira ngo ndakujana kuri ofisi. Ndamubwira ngo bamukoze ngo ntabyo kuri ofisi arahinduka. Ubu rero sinzi ibintu ariko arategura. Ndiko ndatabaza sinokugurura kandi mutarashika. Aca angirira nabi kandi afitiye amahera angana n'600 y'uku kwezi. Kwezi itariki 20 niho nakwijije ukwezi. 400 yampaye bwa mbere. Rero ndiko ndatabaza mufashe sinugurura mudashitse. Jewe nkeneye gutaha sinze kugwino. Mufashe nk'abavyeyi muvugira abarundi mubakurikirana. Nukuri jewe ukungene meze ururimi ruza rwamaze no kwandara. Aha ni hamwe nyene ho kuvuga ati n'umuntu agomba gupfa aragire ntaravuga. Umuriro mu mazuru. Ubu ndiko ndava amaraso mu mazuru. Ni ryambere je ibi bintu bimbayeko. Sinzi kandi yose sinzi ibyo ari byo. Murakoze cyane mugire ico mufashije. Okay. Uyu muntu n'ukuri twavuganye ariko ntashobora guhamagara. Ibaza umuntu ashobora guhonja ku burozi. Inyena bugira bumuzaniye
akagera hahonja ko vrema bantu munkurikira nimumbwire namwe nabuja muzaniye uburozi yabonye ko ari bwo akavuga ngo jya akanka ngo jya akanka ngo jya agaca atora agacajya nimugire icyo mumumbwiriye je ntacyo mvuga ni ukuri kw'Imana namba hariho abantu bafise ubujuju uyu ndamushizemo yabonye ko ari uburozi njanye na bawundi basi ataburya yabuhabwa n'umwana ntaburye hirya y'ejo ubu wewe yabonye ko ari bwo nyina bujira muhata araburya arahonjako ahatswe gupfa hewe nimumumbwire muri komantere namusabye ko yompamagara imbere yo kubatabariza no kuri nzogerageza ibyo nshoboye ariko bamugerageza mugire n'inguvu vrema byibuze none akuzaniye ngo jya ugaca ujya ku nguvu vrema ubu upfuye hoho twoza kuvuga ngo wapfuye koko ko biri ubibona ego twobivuga mugabo niwe uba wiyishe ni ukuri ndumiwe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndabaramukije cyane. Daniel muri amahoro. Je ndahonda amahoro ndashima. Hama jewe ndi umwe mu bari muri Saudiya. Ego ndamaze amezi 3 arenga ngaha muri Saudiya. Ariko ndagize ikibazo ahantu ndi. Ikibazo kidasanzwe. Je ikibazo ngize ni cyamabuja wanje na jewe. Jewe ngize imisi ndi gukora akazi. Ejo harabaye ejo mabuja ambwira ngo sinde kumukorera akazi neza ndamubwira ati jewe ndiko ndagakora neza basi habaye mu masaha tuja mu gikoni turarondera ifungurwa turazirondera tumaze kurondera ifungurwa acambwira ati wowe nufungura izi fungurwa ufungura zirya zimaze 6 muri firigo ndamubwira ati izi ziza zaramaze kononeka arambwira toya candihorera sinamwishuye haheze umunota ndabona araruye ibifungurwa kuri bijya nyene twatetse arampaye ariko aguma bihagaze iruhande nanje cangumaho ndavuga none ko yahora ahejeje guhisha indya yaca agenda ubu bimeze gute basi ibyo bimaze kugenda uko ageze haragenda nca ndicara ndafungura maze gufungura yaciye azazanye ifungurwa mu gasahane hahise umwanya munini ngo kiri ndamubwira ati nahaze tibadena acambwira ngo lango kiri ngari hini kiri aca kumamagara ikiye ngo ninge ndabona ko kweri ndi muri security ndatamira ko kabiri maze gutamira ko kabiri aca aragenda mu mwanya nyene carumva muri ruratsi ca ndafata zigenga zisigaye ca ndazita umuriro umaze kwaka ca nangura kuribwa umubiri wose umenga n'ibintu bimbaba nangira kuribwa mu nda numva amaraso arahagaze ntangura gukorora ndavuga ati basi ni sumu agomba kunyica ca ndagenda muri hamamu maze kuja muri hamamu ca ndasoba ajya musoba ashushe ca ndayanywa kuko bari bambwiye ati birafasha ku muntu babahaye isumu mu uwo mwanya ca ndayanywa maze kuyanywa haheze umwanya muto nca ndagira nti nangura kuvomisa nkasimba gukora akazi burya nakoze akazi kose ejo mw'ijoro ndagaheza nja kuryama naraye ndiko ndavomisa aca aramvyura amasaha 7 ngo nimvyuke ngo ngene ntore utuntu yanteguriye sangana agacapati yazingiriyemwo ibintu vyirabura tsiritsiri ca ndagatora ndamubwira ati shukurani ca ndabitora ca ndabishira mu mashini igishushe indya ca ndigira kuryama burya naraye ndacibwa mw'ijoro ryose amazi aza yakamye mu mubiri ngomba gupfa meze nabi burya rero mvuze ati rero aha gupfa nta kundi none kuno musi ampushije ejo azompusha ejo ntazompusha burya rero ikintu cyaciye kihaba naciye ndabimenyesha muhira ndabimenyesheje muhira bambwira toyaye nguwo rero kuno musi aguhushije ejo arashobora kukwica ca ndiyugarana ubu ndiyugaranye yaje kutaje gukora ndahurama ndamubwira ntarugurura ati natabani acambwira ngo tari shuguri ndahora ubu rero sinzi byagiye gutegura sinzi ariko arategura acambwira ngo ndakujana kuri ofisi ndamubwira ngo bamukoze ngo ntabyo kuri ofisi arahinduka
ubu rero sinzi ibintu ariko arategura, ndiko ndatabaza sinokugurura kandi mutarashika aca angirira nabi, kandi afitiye amahera angana n'600 y'uku kwezi, kw'izi tariki 20 niho nakwigije ukwezi, amajana ane yari yampaye bwa mbere. Rero ndiko ndatabaza mufashe, sinugurura mudashitse, jewe nkeneye gutaha sinze kugwa ino, mufashe nk'abavyeyi, muvugira abarundi mubakurikirana, nukuri jewe uko ngene meze ururimi ruza rwamaze no kwandara, aha ni hamwe nyene ho kuvuga ati n'umuntu agomba gupfa aragiriye ntaravuga, umuriro mu mazuru, ubu ndiko ndava amaraso mu mazuru, ni irya mbere jewe ibi bintu bimbayeko, sinzi ko ari yo sumu, sinzi ivyo ari vyo. Murakoze cane, mugire ico mumfashije. Okay. uyu muntu n'ukuri twavuganye ariko ntashobora guhamagara. Ibaza umuntu ashobora guhonja ku burozi, inyena bugira bumuzaniye akagera hahonja ko vrema. Bantu munkurikira nimumbwire namwe, nabuja muzaniye uburozi yabonye ko ari bwo, akavuga ngo jya akanka ngo jya akanka ngo jya, agaca atora agacarya. Nimugire icyo mumumbwiriye, je ntacyo mvuga, ni ukuri kw'Imana namba hariho abantu bafise ubujuju, uyu ndamushizemo, yabonye ko ari uburozi. Njanye na wundi basi ataburya yabuhabwa n'umwana ntiyaburye hirya y'ejo, ubu wewe yabonye ko ari bwo, nyina bujira muhata araburya arahonjako, ahatswe gupfa. Hewe nimumumbwire muri komantere, namusabye ko yompamagara imbere yo kubatabariza, no kuri nzogerageza ibyo nshoboye, ariko bamugerageza mugire n'inguvu vrema byibuze. None akuzaniye ngo jya ugaca ujya ku nguvu vrema, ubu upfuye hoho twoza kuvuga ngo wapfuye koko, wabiri ubibona ego twobivuga, mugabo niwe uba wiyishe. Nukuri ndumiwe.